Iyo ni imishiramirano yari hagati y'abanyagihugu bo muri Serire Busoro bariko bapfa kuvoma amazi yo mu isoko Gacanjishi na Mugoyi. Umwe mu bariko baravoma kuri iyo soko twaganiriye yatubwiye ko bari gushwana kuko bariko babaca imbere kandi bazindutse. Jewe sindaheza kuvoma naje ngaha isaha ya sizeri, kuva yo sizeri kugera ni saha ndacatonze sindavoma. Guhera mu gatondo ivyo nari gukora muhira ni vyinshi, naje ntakubuye, naje ntogeza ivyombo, sindateka abana bagira bashike, na nubu sindaronka amazi yo guteka kugira ngo abana baje kw'ishuri bariye, abandi bagira baze basanga ivyo kurya bitarasha. Urumva nyene ikibazo c'amazi ngaha muri Busoro wacu ikibazo kigoye cane. Kuri ico kibazo abenegihugu baho batubwiye ko bisa nuko babibagiwe kuko icitwa amazi n'amatara batakizi kuri uwo mutumba kandi vyabuze bari baravyemerewe. Ico kibazo turagifise kandi bari baragitanguye 2015 niho vyaca vyononekara. Twiyamati yari hari ya ruguru amazi yari karamanuka, ariko uwo musi turabona ko abariko barabikurikirana biriko birabandanya. Ico n'uwo musi iyo dukomye kubadutwara ntibaduha umuco ukwiye. Hakurya ngaha ku Musofu batubwira ko bakora ibikorwa rusange kugira amazi ashike, ariko uwo musi naho nyene ntarashika kandi amatiyo ari hari ya ruguru. Twe turacanwa amazi yo mu mugaza, ingwara ziriho, amagiripe araturembeje ngaha. Ikibazo c'amatara naco hari abagomba kwiyungunganya kugira amatara ashike, mugabo hariho imigambi imwe ntabona ngene iri kiragenga aho ngaho haruguru ngaho oye. Twe twamaze kwiyungunganya nyene turonka amatara n'insinga zari zabonetse, mugabo badukupiye ko hariya ngo nta konte rimwe yokorerako. Amapoto yaraje amwe yaryamye hariya. Vianney Bizimana nyumba kumi wako karere yatumenyesheje ko baza bari yakiriye kuri ico kibazo kuko bama bagishikirije kikagenda amazima yongo, agasaba leta kubibuka nabo kuko ari abanyagisagara nk'abandi. Twe twasemereye ku mwanya hanige batubwira ngo tuze kwimba amazi ruguru, tukimba tukweguye vyahereye. Rero twe twarindiye murabona yuko abenegihugu muravye ingene ahantu bavoma ingene hasanzwe hameze bisaga biteye ubwoba. Ubwami bwo risaba rezireze kuko nijeje gukwiragiza amazi mu benegihugu, uretse ko muri iyo minsi yo kuri kwiyunganganije turarondera ingene tugwa amakonte duhereye ku vy'amatara. Mugabo ico twamaze kora ubwa mbere nuko konte zabe twamaze ko bazitwaye izo n'iz'amatara ko byo byoshe kuzana. Hanyuma icerekeye amazi naco nibaza yuko twe twama dusaba tuguma dusemerera yamara benegihugu ko bagira ingorane ku mwanya zakorera ziraza. Musaje twega abantu bino nane bavuga ati burya umuntu muto burya tungwa n'Imana. Hanige twe twimva ati mbega none tuba mu gisagara aho twitaho ni Bujumbura mbega tubahe. Musaje twe ntitubara neza igice twe turi mu icari cine citwa ahantu tumaze imyaka myinshi kandi murabona ko haba abantu benshi, mugabo ikintu kijanye n'amatara n'amazi ivyo bintu ngani biharangwa. Rero dusaba indongozi zacu twashize imbere kugira ngo nabo babone ingwane twe dusangwe turimwo kugira ngo baratunganize uko nahandi nabo batunganiriza. Ayo mazi yo kuri utwo dusoko yose ntibayanywa, iyo bakeneye ayo kunywa baja kuyavoma ku G12 mu Kanyosha. Ngenga Busoro, Arlette Mugisha ku bwa BTV Burundi.